Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuzagaruka cyane ku biriko biravugwa hirya no hino mu gihugu, cyane ko biriko biravugwa mu gisata ca politike ku banyepolitike batandukanye ndetse n'abiriko biravugwa hirya no hino mu kibano. Munyemerere kandi nsubire mbahereze kaze muri ano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye mwe muri nga mu gihugu c'u Burundi, abadukurikirana bari mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari ku yindi migabane itandukanye mu makungu ya kure, mwese nanabakengurukira kandi ko tubana umunsi ku munsi. Benshi barakunze kumviriza amajambo atangazwa na President Evariste Ndayishimiye muri iki gihe, cyane igihugu cugarijwe n'ibibazo bitandukanye. Ndayishimiye we akavuga ko vyamutwaye inguvu nyinshi mu gukosora ivy'intwaro ya Petero Nkurunziza yasize yononye mu butunzi. Bamwe bati umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yoba ari mu ntambara idasanzwe yo kuzivya abanywanyi ba CNDD-FDD bamugereranya na Petero Nkurunziza. Ni inkuru mbasaba kuza kumviriza neza, ndetse naho tuza gukoramo amakosa mukaza kudukosora, ndetse n'ivyo mwumva mwaterera mukaza kubishira muri komanteri. Mu minsi iheze hari ikiganiro catambutse ku radio y'Abongereza BBC gahuza miryango. Ndayishimiye yabwiye umumenyesha makuru k'intwaro yiwe yasanze Nkurunziza yarahamvye igihugu. Ibi Ndayishimiye yabivuze mu ngingo zitandukanye, aho yari kavuga ku bushomeri no kubiturire. Ku bushomeri, Ndayishimiye yabwiye BBC gahuza miryango ko yakoze ibintu bibiri bikomeye mu gutuza ubushomeri bwari bwaratse indaro ku ntwaro ya President Nkurunziza. Avuga ko yashimikiye ku burimyi no ku migambi ya payeji. Mu burimyi, Ndayishimiye akavuga ko gusa ko yahimirije abarimyi gushira amatongo hamwe bakarimira hamwe. Umenyesha makuru yaciye amucakiranya mu bazingene yateje imbere uburimyi mu gihe abarimyi bidoga ko barihishwa imbere y'amafaranga y'ifumbire ariko ntibayikubita ijisho. Ndayishimiye atangaza ko ifumbire yakeshe kubera abarundi babaye benshi. Ubwo nyene kandi yivuguruza avuga ko ifumbire hari ku bwishingo kuko hari yirirwa irafatwa ishowe mu kinyegero mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda ndetse n'igihugu ca Tanzania. Kukijanye n'umugambi payeji, Ndayishimiye yemeza ko umugambi waheraheje ubushomeri, atomora ko ikimwereka ko ugwaruka ruri muri payeji ruhagaze neza, ariko iyo bitavye amanama birihira amatike amahoteli bakipfungurira ndetse bakongera bakinywesha. Nimugiye kubijanye n'ibiturire no ngaha, Ndayishimiye yemeza ko igihugu c'u Burundi cari carasinzikajwe n'ibiturire ku ntwaro ya Nkurunziza, ariko akerekana ko intwaro yiwe yagitujije bimwe biboneka. Tukiri ngaha ku ngingo ijanye n'ikigo c'ugwaruka kije guteza imbere ugwaruka payeji, benshi barazi ko amafaranga menshi yo mu migambi ya payeji ahabwa abana b'umukuru w'igihugu. Abana b'umukuru w'igihugu kandi nibo bama batsindira amasoko atandukanye mu gihugu, cyane amasoko abageneye ugwaruka. Benshi barazi ufise ishiramwe bene ntare jejwe gukora amasuku mu biro vy'umukuru w'igihugu ndetse n'ahandi hatandukanye. Ni mu gihe kandi kubijanye n'ibiturire abantu bavuga ko no kugiye ca Nkurunziza ibiturire vyari vyiganziye igihugu, ariko ngo ku ntwaro ya President Evariste Ndayishimiye ibintu vyarunyutse rwose gushika naho bamwe bavuga ko Petero Nkurunziza burya hari ivyo yahorahoza, ariko Ndayishimiye we nawe ubwe bakivugira ko abategetsi baje ibiturira bazi ariko ko bazohangana. Ico bikoze umukuru w'igihugu nta namwe yigeze atanga uturerero dufatiye ku biharuro vyavuye mu vyigwa vyiwe. Akavuga ko gusa yateje imbere uburimyi agaca agezaho. Ibiharuro yibuka kwerekana nibivuga ko guhera mu mwaka w'ibihumbi 2020 intwaro ya Nkurunziza isezerewe ariho igihugu caciye gitangura gutora akajisho. Kuri payeji hoho atatomoye ibiharuro vyerekana ukungene ishiramwe payeji ryakuye abarundi mu bushomeri, ryerekanye no kuba urwaruka rwo muri payeji rwirihira amatike n'amahoteli mu bihe vy'amanama, arico kimenyetso cerekana ko rwasezeye ubushomeri. Kubiturire naho nta giharuro na kimwe yatanze cavuye mu vyegeranyo, akavuga gusa ko ukungene inyuma y'umwaka w'ibihumbi 2020 Uburundi ariho bwatoye akajisho. Benshi bati biragaragara ko Evariste Ndayishimiye ari mu ntambara idasanzwe yo kuzivya abanywanyi ba CNDD-FDD, cyane bama mugereranya n'intwaro yaje asimbura y'umwisi Petero Nkurunziza.
Subwa mbere Ndayishimiye acafuje wamushikanye ku butegetsi ari we Nkurunziza. Mu biganiro yaheruka gutanga urutavana ko mu mezi ya Ndamukiza na Rusama yagumye yerekana ko intwaro ya Nkurunziza yari yarishe ubutunzi, ubutungane n'ibindi. Yamara ukuri gwari nuko ukwiba ukwica byaranze intwaro ya Nkurunziza vyimonogoje mu ntwaro ya Ndayishimiye ngo nta budasa buhari. Ku butunzi hariho ubudasa bukomeye kuko kuri Nkurunziza ibitoro vyari bihari, amafaranga y'agaciro ntiyari bwabure burundu, ibinyabwa bya Burarudi n'ifumbire vyaragendeka. Ico gihe kandi imishahara y'abakozi ba leta yari mito, ariko vyari bikigendeka kuko ifaranga ry'u Burundi ntiryari bwata agaciro nkuko vyagenze ku ntwaro ya Ndayishimiye n'ibindi. Ngo birashoboka ko umukuru w'igihugu Ndayishimiye amaramara ku kubona igihugu caramunaniye gushira ku murongo, kandundura akaje yumva abanywanyi ba CNDD-FDD bamutwenga ko Nkurunziza yoba yaramusunze gupanga igihugu. Nico gituma rero ngo yamakoresha amayeri kugira yerekane ko intwaro yiwe yakemuye vyinshi vyari vyarononywe n'intwaro ya Nkurunziza. Mu gucafuza intwaro ya Nkurunziza kandi Ndayishimiye bivuga mu rwenge rwinshi kuko ntiyigera doma ko wavuga canke intwara nteguri yariyo. Yivugira gusa muri bwa buryo akoresha ati imbere y'umwaka w'2020 n'ibindi. Ico benshi badakekeranye rero coco nuko mwibaba rya Nkurunziza baca babandanya gutahura ko kuva kera burya abategetsi bamwe biyorobetse kuri Nkurunziza bari benshi cyane mu kumukubitira ibifukamiro. Ayo mashari rero arangwa muri CNDD-FDD ngo niyo yama atuma Barundi babwirwa ko umutima w'ubutegetsi wabo wahagaze giturumbuka. Mu vyahagaritse giturumbuka umutima wa Nkurunziza harimo ko atashaka Ndayishimiye ahubwo bakishakira nyabenda nkuko benshi babivuga. Tugarutse kandi imbere gato ku vyagiye biravugwa ku rupfu rwa Petero Nkurunziza bitandukanye, yoba ivyavuye mu matohoza y'igihugu ndetse amatohoza yavuzwe kazakorwa ariko ntakogwe. Benshi baribuka intayi zagiye zitangwa n'abaharanira hagati y'akazina mu ndetse n'abamenyesha makuru bagiye batandukanye. Hari ndetse na benshi babivuze ko umwe mu bantu yigeze gutangaza urupfu rwa President Nkurunziza ndetse akanatangaza n'icabiteye ni Bob Rugurika. Bob Rugurika we mu rupfu rwa Nkurunziza yavuze ko yishwe n'isumu yahawe n'abamwegereye. Iyi nkuru yibanga kuko iyi nkuru sikiri ibanga kuko umuyobozi wa RP yabivuze ku mugaragaro muri Munyonyo umwaka w'2023. Bob Rugurika yaremeje ko President Nkurunziza yishwe n'isumu. Yaravuze kandi ko afise ivyemezo bikwiye, anavuga ko iryo sumu ryazananye muri Tanzania. Bob Rugurika ntiyahengeshanije kuvuga ko ibanga ry'urupfu rwa Nkurunziza ryo ryavugwa mu mwiherero w'urubanza rwa General Bunyoni. Iyo habaga hageze ko General Bunyoni aburana ku cyaha cyo kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu hakoreshejwe amangetengete. Kugeza ubu nta rwego na rumwe rw'u Burundi rurabeshuza ibi vyatangajwe n'umumenyesha makuru Bob Rugurika. Nimugiye kandi urupfu rwa President Nkurunziza rwanavuzweho na Godefroid Niyombare ndetse n'abandi batandukanye, ariko kandi bikagaruka n'ubundi ku mupfumu Emmanuel Ntikazohera kuko nawe ubwiwe yitangiye intahi. Burya hari ibanga rikomeye ryabaye mu rubanza rwa General Bunyoni, na cyane mu gihe cyose yaburanywa mu mwiherero. General Bunyoni yaba ariko yagezwa ko yarondeye umupfumu wo mu Ruyigi yomwicira President Ndayishimiye. Uyo mupfumu nawe ntiyigeze atumwa ko mu butungane mu gihe we aniyemerera ibijanye n'urupfu rwa President Nkurunziza. Muti bimeze gute? Twarivuganiye n'ufisi ibanga ry'uwo mupfumu kandi ndamaze no kubivuga ko kenshi. Sinkekeranya ko bimwe rero mu vyo mfise na sentare tabihawe. Bunyoni yagirizwa ko yahaye impera umupfumu Emmanuel Ntikazohera batazira muhuzi kugira ice President Ndayishimiye yakoresheje uburozi. Ariko sentare ntiyemeye gushira habona ukungena umupfumu wo muri komine Butangazwa mu Ruyigi yari gushikira President Vice Ndayishimiye. Mbega yoba ari umupfumu asanzwe akorana na Ndayishimiye ku buryo bimworohera kumushikira. Sentare nayo ntiyigeze yemera gushira habona imigenderanire yo biriho hagati ya President Vice Ndayishimiye ndetse na Emmanuel Ntikazohera. Sentare ntiyigeze yemera no gushira ahabona impamvu General Bunyoni yemeye ko Emmanuel Ntikazohera afise ubushobozi bwo gushikira President Ndayishimiye. Amakuru afiswe n'amashiramwara na hagati y'akazina muntu yemeza ko Emmanuel Ntikazohera ubwiwe yiyemereye ko afise urara mu rupfu rwa President Nkurunziza hakoreshejwe uburozi. Nawe nyene akemeza ko ubwo burozi yoba yarakoresheje bwavuye mu gihugu ca Tanzania. Twibaze ko umupfumu Emmanuel Ntikazohera yoba yaribeshe kugira ngo hafatwe Bunyoni.
ntaco tubiziko. Yamara benshi baguma bibaza impamvu sena yatigeze irengutse iyo mupfumu, bakibaza impamvu umuntu yiyemerera ko yari kwica Perezida Ndayishimiye akanemera ko afise uruhara mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza wenyene adakurikiranwa mu mategeko ngakubitwa intahe mu gahanga nk'umwe mu bantu bahekuye igihugu. Nkuko rero vyagiye biravugwa henshi hatandukanye, hari benshi bungukiye mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza nkuko tuzobigarukako. Ni ikibazo benshi bibaza bati ninde yungukiye mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza. Ibi bikaba biri mu nkuru tuzobashikiriza ku munsi w'ejo canke se mu masaha ari imbere. General Niyombare we yagize ati twari twaripfuje ko Nkurunziza ava ku butegetsi akaruhuka afise icubahiro, abandi bo bamwishije ko bamutegurira urupfu. Aya ni amajambo yivugwe na Godefroid Niyombare yemeza ko yafata Perezida Nkurunziza nk'umuvukanyi we kandi ko yari yaramuhanuye nk'umuvukanyi nyene, aramwereka ko ikiringo ca gatatu kizokwegera igihugu kikanakwegera Perezida Nkurunziza. General Niyombare akibutsa ko bakiva mu ishamba yabaye muhera kwa Nkurunziza kandi ko bari bakundana cyane. We yavuze ko urwo rukundo ariho rwamutumye kuvugisha ukuri naho yarazi inkurikizi zavyo, aho ahanuriye Nkurunziza rero General Niyombare yaciye akugwa amabanga mu minsi 2 gusa. Kuba yagiye imbere mu gutembagaza Perezida Nkurunziza ku igenekerezo 13 Rusama mu mwaka wa 2015, General Niyombare avuga ko yabikoze nk'uburyo bwa nyuma yarasigaranye bwo gukingira Burundi, gukingira abarundi bariko baricwa no gukingira umuvukanyi wiwe Petero Nkurunziza, aho yagize ati twari twifuza ko avaho kubaha amatora meza, hanyuma Nkurunziza akaruhukana iteka nk'aho zarongoye Burundi. Ivyakurikiye mwarabibonye, abandi bo bahisemwo kwiyorobeka biyegereza Nkurunziza ngo baramukunda baca bamutegurira urupfu. Ninde yohenda abarundi none bajya abagenero bose sibo bamwandikiye rya kete ry'umucanwa muri Munyonyo umwaka wa 2014. Bajya bose ntabwo bari bashigikiye kabandanye ikiringo ca gatatu, ariko bahisemwo kwiyorobeka. Igihe Perezida Ndayishimiye yarungika intumwa z'abasirikare kuraba General Niyombare mu Rwanda mu mwaka wa 2023, amakuru dufise yemeza ko icambere General Niyombare yabwiye intumwa z'abagenerali bagiye kumuraba kwabaye kubibutsa ko bari basangiye abansi batatu. Uti ndabona mwarakoze ivyatunaniye, babiri bose mwabashize mu kuzimu, undi nawe muriko mwamushize mu buroko. Aya majambo General Niyombare kandi agasa nayo Gaston Sindimwo yari icegera cambere ca Perezida Nkurunziza yatangaje mu kiganiro yahaye Mukubito TV hari mu mwaka wa 2024. Aha Gaston Sindimwo yemeza ko ikibazo c'umwaka wa 2015 cyari hagati ya Perezida Nkurunziza n'akagwi kw'abasendede FDD bari buzuye inyota yo gukura Nkurunziza, Adolphe Nshimiyimana na Arengiyome Bunyoni. Gaston Sindimwo nawe nyene yibukije iryo kete ry'abagenero 10 ba SND FDD ryo kuri Munyonyo umwaka wa 2014, ariko Sindimwo we ntiyigeze avuga icisha Petero Nkurunziza, bakavuga ko Nkurunziza yamuherutse avuga ko akomeye hanyuma akubitwa n'inkuba yumvise ko yapfuye. Aha rero benshi bakavuga ko Perezida Vice Ndayishimiye abariko aragwana intambara cyane cyane ko bamugeranye n'umutegetsi yasubiriye. Bakavuga ko ibintu ku butegetsi bwa Perezida Vice Ndayishimiye muri imyaka 6 amaze atwara igihugu cy'u Burundi vyunyutse. Mbere nawe ariko akaba yaritangarije ko yariko ariga muri imyaka 6 none agiye kubakorera bivanye n'ivyigwa yoba yaratoye. Myandi makuru ariko aravugwa muri kano kanyagezweho ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Iyo mubonye amazu y'uburaro menshi mutahuriki, ese ni kihe kintu muzi canke mukunda ku gisagara bitandukanye mu gihugu? Hari inkuru turavye aho Burundi bugeze, iyo tudasamara tuba tugeze, ico nico dukwiye kuguma twibaza. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ati turavye aho Burundi bugeze, iyo tudasamara tuba tugeze, twahombeye he? Ico nico kibazo dukwiye kwiga ko imisi yose. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu amenyesha ko aho ibintu vyari vyarononekariye ariko hari inyenga hagati y'abatware n'abatwagwa. Umuntu yabonye akize ngo ntiyasubira no kwibuka abo yasize mu mihana. Aho rero n'utoye ikibazo ca leta cyo kuwa 6 ngo bavuga ko yakize, aje mu buruhuko akirirwa yiryamiye, umuvyeyi ntasubire no kumuvugana. Iyo niyo ngorane rero ya mbere twagize. Uwize yaje avuga ngo ndavuyemwo, kandi n'ubu hari abagifise iyo ngeso ukamengo yarize ntaco agipfana nabo yasize ku gatumba.
ku bwa Ndayishimiye uwagiye kwiga ubumenyi n'utaronse amahirwe bakwiye gushira hamwe kuko bose barafise ubwenge n'inkomezi vyo gukora ibikorwa vy'iterambere. Ivyo yabishikirije ku igenekerezo ya mbere Myandagaro uyu mwaka wa 2026 Gitega, aho mu gihe hariko hahimbazwa umunsi mukuru wahariwe amakomine. Irerero ry'imfuvyi Bikira Mariya w'Ikigongwe ry'Imubavu rikwiriye gushigikirwa. Mubikira Josephine Murekatete arongoye irerero ry'imfuvyi ry'Imubavu ku mutumba Buhinyuza, zone Buhinyuza, komine Karusi, avuga ko ataryuguriye kubera ubwishime, ahubwo ko yabitumwe n'umutima w'Ikigongwe yaranzwe na Patiri Mathiasi barukinamwo wo gushigikira atakurobanura uwo wese abona ukagira imbabazi. Iryo rerero riraza rigaburira ryambika kandi rikanasomesha abana bagera kuri 25. Hari nabandi bari hagati y'150 n'amajana 200 rigerageza gukurikiranira mu ngo zabo riravye ingorane babayemwo. Aho rero mu ngo zabo Mubavu hasanzwe hari ibibazo by'abana batamashure batayarangije, barondera ubuzi bataragera, bubaka batarakwiza imyaka, bigatuma havuka abana benshi badafise ibibazo bikwiye, harimo n'abashigwa mu mugwi w'abantu aho nikora kubera ubupfuvyi. Umubikira Josephine Murekatete nabo bafashanya mu gutahura ku bana no kwakira abo bana mu izina rya Bikira Mariya w'Ikigongwe, babarerera mu nzu n'itongo vy'umuhisi Patiri Mathiasi Ntahondereye. Akavuga ko batunzwa hanini n'ababagendera bafise umutima w'Ikigongwe hamwe n'umwimbu muke uva mu burimyi bw'iryo tongo. Akemeza ko Imana itigera iheba bayo, ati hari igihe abona yihebuye ikigaragara, akaza abona abashitsi baje babazaniye ivyo bibondo imfashanyo. Akavuga ko ibikenewe muri uwo mugambi atari bipfungurwa gusa, agasaba ko inyigisho zijanye n'hinduka ry'imibereho zoshigwa imbere kugira urwanko, ishari n'inzigo bihere. Yongera ko kandi abana bo kwitwararika bikwiye n'ababibarutse, abavyeyi bakemanga iryo banga kugira umwana avukana uburenganzira bwo kuronka ibipfungurwa, kwambara, kwandikishwa mu bitabu ndangamuntu, kuvuzwa, gushirwa mu ishure no kuronka uburage akazotorana. Naho atigera yihebura, umubikira Josephine Murekatete asaba ubufasha haba kubajejwe intwaro, amashirahamwe yigenga, imigambwe hamwe n'amashengero. Ushitse kuri iryo rerero ry'imfuvyi ubona ko riri ahiherereye hategereye ishuri, ivuriro n'isengero. Winjura hasanga udutungwa duto nk'inkoko, ingurube n'imbwa yo kurarira. Abana nabo baba bari mu kamwemwe bakora udukorwa twinshi, bongera kandi bakina. Ni vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, gusa nanone nitwogenda tutabanyuriyemwo bimwe biri kuvugwa no mu zindi nkuru zitandukanye. Ikambi ya Mahama impunzi ziriyamiriza ndetse igabanusha Murantunge, impunzi ziriyamiriza igabanuka ry'imfashanyo ya HCR. Niko kandi Gitega iri kiragerageza kuryoshya abarundi bo mu mahanga, ariko kwizerana ntivyoroshe. Ku mugwa mukuru wa Gitega barakiriye kandi Murantunge ku mugwa mukuru wa Gitega Burundi warakiriye kuva ku igenekerezo ya 19 gushika ku igenekerezo ya 30 Mukakaro uyu mwaka, indwi yahariwe diaspora nyafrika ku civugo hira kiti iganiro n'abanyafrika bo mu mahanga ku bijanye n'iterambere rihinduka rya Afrika. Intumwa zituruka mu bihugu 13 zaritavye iyo nama yibanze ku ruhara rudasanzwe aba mu mahanga bafise mu guteza imbere umugabane wa Afrika. Ariko inyuma y'amajambo y'abategetsi hamagarira abarundi baba hanze kwitanga cane, harabashikirije ko hakiri intambamyi zituma imigambi bashira mu gihugu igabanuka kandi zigatuma kwizera guguma gutituka nk'uko tuza kubigarukako. Ni mu gihe mu yandi makuru yavuzwe, amaraso arabandanya guseseka aho abantu babiri bishwe bacumiswe mu masaha 80 igishubi. Ibi navyo vyose turaza kubigaruka ko mu makuru yacu ataha. Ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza, sangize kandi no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira mashikirwa niba biriko biravugwa. Bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi yoba muri politike, agati y'akazi na muntu, imigendane n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi babiriko biravugwa. Gusa kandi hari bishasha kuko abanyeshuri mu mwaka wa 6 batazoronka uburenganzira bwo kuja mu mashuri y'akarorero, bazoca baja mu mashuri y'indaro.
izo zashikirijwe n'umushikiranganje w'indero François Habyarimana aho ariko atanguza ikibazo cyo mu mwaka wa gatandatu gitanga uburenganzira bwo kuja mu mashuri y'akarorero n'amashuri y'indaro. Hari kuri uyu munsi igenekerezo ya gatatu Myandagaro uyu mwaka w'2026 ku ishure shingiro rya Bukirasazi ya mbere muri komine Gishubi intara ya Gitega. François Habyarimana akamenyesha ko uno mwaka ico kibazo gifisa kabirya kuko arico kizotuma bacagura abazoja mu mashuri y'akarorero n'abazoja mu mashuri ya leta asanzwe afise uburaro. Aho yagize ati nta vyahahora kuko leta ataburyo yatanga bwo gutunganya uburaro kuva mu mwaka w'indwi gushika mu mwaka w'icenda, ariko abavyeyi babishoboye bariha amafaranga internat privé abana babo bakiga baba mu ndaro, ariko abanyeshuri bafise abavyeyi bafise uburyo bubayabaye nta mahirwe baba bafise yo kwiga mu ndaro. Uno mwaka rero twagize tuti abana bose bagira amahirwe amwe. Umushikiranganje w'indero akavuga kandi ko mwikorwa ry'ico kibazo atangorane zahabaye uretse muri komine ya Gitega. Umuyobozi wa Ecofo Janje tatanze intonde z'abanyeshuri bakora ico kibazo. Ngo ubushikiranganje rero bwaciye busaba ubuyobozi bw'indero mu ntara bafadikanije n'abajejwe intwaro kugira amatohoza kugira bamenye nimba hari ingingo zofatwa kugira ngo ntibizosubire kuko abanyeshuri babuze amahirwe yo kuja mu mashuri y'akarorero. Mumenya ko mu gihugu cose ico kibazo cari citezwe no gukorwa n'abanyeshure 17,965 aho abarenga 10,000 muri bo ari abanyeshure babigeme. Nandi menshi turiko turabategurira ni mu mwanya uri imbere, vyose nimuze gucikanwa. No Muza TV Imana ibahezagire.